du bassin du Nil rero iteranya ibihugu 10: Burundi, u Rwanda, Tanzania, Uganda, Kenya, Sudan, Sud Sudan, Ethiopie n'ibindi. Ivyo bihugu vyose bikaba bihujwe n'uruzi Nil. Ni ibihugu bifise inzuzi zose zigenda zihura, zose zikahurira kuri Nil. Hanyuma umugambi witwa NELSAP ni umugambi ugenda ukora iyindi migambi ijanye iterambere ry'amazi. Ariho umugambi wa Rusumo, ubu unye aho tugeze uwo mugambi uriko watanguye guproduiza umuyaga nkuba, kandi n'u Burundi bwatangiye gukoresha umuyaga nkuba uva ku Rusumo. Hanyuma uwo mugambi wo ku Rusumo urafise n'iyindi migambi yo ku ruhande igerageza guteza imbere abanyagihugu. Imuyinga, Igiteranyi, aho twubatse amacentre de santé, twubaka n'amashuri y'imyuga, Iruzo n'ahandi Kirundo, Ibusoni. Twaba twaranagerageje no kuheza iyindi migambi yo gushikiriza amazi abanyagihugu bo muri Giteranyi n'abo muri Busoni. Iyindi migambi, umugambi w'Akanyaru ni umugambi usangiwe n'u Burundi n'u Rwanda, aho uwo mugambi uzobasha gushikana umuyaga nkuba ugeze kuri megawati 14 mu Burundi, hanyuma ukashobora no kugerageza gukingira ibidukikije.